Mwaramutse neza nanone shuti banywanyi b'ibiganiro byacu hamwerereye hose hirya no hino ku isi twongeye kubaha ikaze nga kuri ino mbonesha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agaruka kubikomeje kugenda biravugwa cyane turagaruka ku mutekano politique diplomacy ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turabaha ikaze muri kino gitondo cyo kuri uyu wa kabiri kwigenekerezo ya mbere ukwezi no ku 10 umwaka wa 2024 turabahaye ikaze batwumviriza bari mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Amakuru akomeje kugenda aravugwa by'umwariko nuko bivugwa ko bamwe mu bagize FDLR basanzwe barakorera mu ishamba rya Kibira by'umwariko nga mu gihugu cacu c'u Burundi baba baramaze kugenda baratabwa muri yombi mu nyuma yuko bari barashinzwa kugira uruhare mu mfu z'abasoda bagiye batandukanye b'igisoda c'u Burundi barutse gupfira nga mu ishamba rya Kibira nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta kandi adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse aranagaragaza neza yuko igisoda c'u Burundi kiba kiriko kirakora ibishoboka byose kugira ngo babashe kuba basoza cyangwa se by'umwariko barangiza icyo kibazo mu buryo bw'ibanga ata muntu numwe akimenye. Bamwe mu basanzwe begereye igisoda c'u Burundi by'umwariko barashimangira ndetse bakaragaragaza yuko igisoda c'u Burundi gikomeje kugenda kirahura n'ibibazazana ndetse n'ibibazo bigiye bitandukanye ariko kiba kiriko kirakora ibishoboka byose kugira ngo kibashe kuba cyo bisobokamo. Ni mu gihe kandi hari amakuru avuga ko igisoda c'u Burundi cyo bagierutse kwakira zimwe mu ntwaro ziremereye cyane zoba zaraturutse by'umwariko mu gihugu c'Ubushinwa ndetse n'igihugu c'Uburusiya ari intwaro zikomakomeye cyane bavuga ko rero zoba zizifashishwa mu bikorwa bigendanye no kugarura amahoro n'ituze cyane muri kino gihugu aho abasoda benshi b'icyo gihugu bivuga ko baba bazazihabwa bazajya baracungera umutekano ku mipaka igitandukanye irahuza igihugu c'u Burundi ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. General Major Evariste Ndayishimiye biravuga ko rero yoba ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo yubake igisoda gikomeye cyane mu gihe amakuru adafise iba atari ivumbi akomeza kugenda arashimangira ko igisoda c'u Burundi cyoba ari kimwe mu bisoda biriho nga ku mugabane wa Afrika ibisoda biciriritse by'umwariko ndetse bidafise aho biva naho bigera nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Turagaruka kandi ku makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa mu gihugu cacu ciza c'u Burundi aho akomeje kugenda haribonekeza ibikorwa bigiye bitandukanye bitari byiza ibikorwa byo kunyuruza abantu ibikorwa bigiye bitandukanye byo gushimuta abantu ndetse no kubica. Ibi byose bikaba byongeye kugenda biratuma imiryango igiye itandukanye haranira agateka kazina muntu ikomeza kugenda igaragaza ndetse inerekana neza yuko by'umwariko ibintu biriko birakogwa by'umwariko atari ibintu bitari bikwenga mu gihugu c'u Burundi. Bakaba bari kurasaba yuko General Major Evariste Ndayishimiye yokora uko ashoboye kose agakingira umutekano w'abanyagihugu agakingira umutekano w'igihugu kuko bikomeza kugenda biragaragara. Hari bamwe kandi batajya umunwa ndetse bakagaragaza neza ko bari baratsebwa impungenge ndetse bakaba banafise impamvu zigiye zitandukanye zerekana ndetse zikanagaragaza neza ko bafise impungenge ku mutekano by'umwariko mu gihe amatora yimirijwe nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Twerekeze muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu misi iheze muri ino ndwi iheze nibwo havuzwe amakuru akomeye cyane y'umwe mu bamenyesha makuru bakorera Radio Maria nga muri Goma mu gihugu cya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bivuga ko yaje kugenda aricwa ariko kandi haje kugenda haravugwa n'ayandi makuru akomeye cyane agendanye nuko rero uwo yaramwishe hari amahera yaba yarishuwe kugira ngo abashe kuba yo mugandagura cyangwa se abashe kuba yo mugirira nabi. Ni mu gihe by'umwariko ubwicanyi ndetse n'ubugizi bwa nabi bukomeje kugenda buragaragara ndetse buraniyongera. Biravuga ko rero uyu mujyi wa Goma ukomeje kugenda uragaragaramo amabandi ndetse n'abicanyi benshi ndetse n'abahungabanya umutekano w'abanyagihugu mu gihe bivuga ko by'umwariko buri bisaha abagore cyangwa abakobwa bashika kuri babiri bariko barafatwa ku ngufu muri kino gihugu cya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bamwe barabona neza yuko ari akazi gakomakomeye cyane gashobora kuzakomeza gutangwa ku butegetsi bwa President Tshisekedi ari naho bamwe rero bahera barashimangira banamusaba yuko yotanga imihoho akava ku butegetsi ariko kandi biragoye ndetse by'umwariko ntibinumvikana uburyo ibintu bikomeje kugenda birakomera nga muri kino gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo.
muri iki gitondo kuri iyi tariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2024 ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye byo mu burengerazuba bw'isi ndetse no muri Afrika yo hagati ndetse no mu burasirazuba bwo hagati birakomeza kugenda birandika biranagaragaza neza ko mu nyuma y'uko ibitero bya Isiraheli bikomeje kugenda by'umwihariko birakura abatari bakeya mu byabo muri Libani, ubu noneho hakomeje hatangujwe ibitero byo ku butaka. Ibi bitero nabyo bikaba bishobora by'umwihariko guhindura ibintu nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Gushika ubu ngubu rero abatari bakeya bamaze kugenda barahunga ndetse abandi bagiye batandukanye nk'uko bikomeza kugenda biragaragara, bakaba bakomeje kugenda ibihugu bimwe na bimwe bikaba bikomeje kugenda birabuza abanyagihugu babyo by'umwihariko kwerekeza muri icyo gihugu cya Libani mu gihe Isiraheli yamaze gutanguza ibitero byo ku butaka. Ndabahaye ikaze mwese inshuti banywanyi b'ibiganiro byacu muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Turabifuriza kumererwa neza, turabifuriza igitondo cyiza, turabifuriza amahoro y'Imana cyane, turabifuriza kuzoronka amahoro n'imigisha muri kuno kwezi kw'icumi twatanguye, kandi Uwiteka azabahezagize cyane. Abatwumviriza bari mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, abari mu bice bigiye bitandukanye ku mugabane wa Afrika, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, turabifuriza kumererwa neza cyane. Ari ubwa mbere ushitse ngaha rero tugenda kwanditse sabone kugira ngo by'umwihariko ubane natwe gatanu kuri gatanu makuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza ngaha kuri Burundi News TV, imbonesha kuri imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta agaruka ku mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Amakuru yacu reka tuyatangurire ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru ariko aravuga ko rero bamwe mu bagwanyi bo muri FDLR bashika kuri 15 bamaze kugenda barafatwa n'igisoda cy'u Burundi mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bogyozwa ibigendanye n'ingwano zimaze imisi ziribonekeza mu ishamba rya Kibira. Ni mu nyuma y'uko rero by'umwihariko bari baherutse guhabwa zimwe mu ntwaro zikomakomeye cyane bagombaga kuzifashisha muri operation bivugwa ko yabiri kwitegurwa, ariko kandi bakaba batavuze iyo operation ariyo ndetse nayo ishobora kuba izokwerekeza. Hari amakuru avuga ko rero by'umwihariko ari zimwe mu ntwaro zikomakomeye cyane zavuye mu gihugu cy'u Burusiya kwa Perezida Vladimir Putin kubw'amasezerano gisanzwe gifisanye by'umwihariko n'iki gihugu cy'u Burundi. Hari n'amakuru avuga ko by'umwihariko abacancuro bagomba kuzerekeza ngaha mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo babashe kuzocungera umutekano azaba hariko harimbwa ubutare ku masezerano icyo gihugu kizaba kirafisanye n'igihugu cy'u Burundi. Amakuru kandi yemeza ko ibihugu bimwe na bimwe cyane byiganjemo ibifisemo abacancuro baturutse mu gihugu cy'u Burusiya biba biriko by'umwihariko birahereza Uburusiya ibigendanye n'ubutare, hanyuma by'umwihariko basoda nabo bakabacungira umutekano cyangwa bakabafasha gutoza igisoda cabo. Ni mu gihe gushika ubu ngubu rero by'umwihariko mu nyuma y'uko mu gihugu cy'u Burundi hakomeza kugenda haribonekeza ibigendanye n'ubutare, abasoda bashasha by'umwihariko nabo bashobora kuzatangura kugaragara muri ibyo bice nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira muri uno mwanya, arakomeza kugenda agaragaza ndetse anerekana neza yuko by'umwihariko igihugu cy'u Burundi gikomeje kwakira intwaro zigiye zitandukanye, harimo n'izaturutse mu gihugu cy'Ubushinwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke aradusumira. Ni intwaro zikomakomeye cyane bivuga ko rero zimwe muri zo zoba zarahawe by'umwihariko bamwe mu basoda bagiye batandukanye, by'umwihariko biganjemo by'umwihariko abaturutse biganjemo ababarizwa muri FDLR bari basanzwe barakorera mu ishamba rya Kibira. Aba basoda rero by'umwihariko bashika kuri 15 baba baratawe muri yombi n'igisoda cy'u Burundi mu buryo bw'ibanga. By'umwihariko bikaba bivuga ko baba bari kubaragirizwa gukoresha nabi izo ntwaro ndetse by'umwihariko no kuba izo ntwaro by'umwihariko zitarakorewe icyo zateganyirijwe. Ni mu gihe hamaze imisi haravugwa rero ko akomeza kugenda haribonekeza by'umwihariko ibigendanye n'ibiziga by'abasoda nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira cyangwa aradushikaho muri uno mwanya, nuko hagiye haravugwa ibiziga by'abasoda byagiye by'umwihariko biravugwa cyangwa se biratoragurwa muri iryo shamba, ariko hakaba ibitigiri bikomeza kugenda birongera umunsi ku munsi, ndetse bamwe mu baturiye iryo shamba bakaba bavuga ko by'umwihariko hakomeza kugenda harumvikana urusaku rw'imbunda ndetse n'amasasu nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Amakuru yihuta adafise ivumbi rero by'umwihariko nuko General Major
Evariste Ndayishimiye yatangaje ko yoba yifuza kubaka igisoda kiremereye cyane ndetse kikomakomeye cyane. Ibi kandi ariko arabitangaza mu gihe ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye bimaze iminsi biranenga imikorere ndetse n'ibikoresho iki gihugu cy'u Burundi cyo bagifise bigendanye no mu gisoda, aho bivuga ko ari cyo gisoda caba ari cyambere by'umwariko muri Afrika cyangwa mu karere k'ibiyaga binini gisa naho gikenye, kidafise ibikoresho bihagije, kidafise by'umwariko imyitozo ihambaye, aho bigaragarira mu bikorwa bigiye bitandukanye, aho bo baragiye gucungerera umutekano w'abanyagihugu mu bihugu bigiye bitandukanye. Akarorero ni nko muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho abasoda bagiye kuva mu mwaka uheze 2023 ariko akaba ata operation nimwe bigeze barakora ngo ibashe kuba yotanga umusaruro, mu gihe ibice bimwe na bimwe bariko baracungera umutekano byose babyambuwe bambugwa intwaro, abasoda benshi barafatwa mpiri canga barafatwa matekwa. Ibi byose ko bimwe mu bigaragaza uburyo igisoda cy'u Burundi kiciriritse ku buryo bukomeye cyane. Hari abakinenga kuba kiriko kirakoresha ibikoresho byashaje bya kera, atambunda zigezweho bafise, atabisasu biremereye cyane bafise, atamitamenwa bafise, atandege z'ingwanyi zo mu bwoko bwa madrone ndetse n'ibindi bafise. Ibi byose bikaba biriko birabashira mu nyuma, nyamara mu gihe basa n'abaronse akaryo ko gucungera umutekano mu bihugu bimwe na bimwe, ko biriko birabahereza by'umwariko ko birimo birabahereza icyo twakwita nk'akaryo keza ko kuronka amahoro n'ituze. Muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nubwo hariko harabarizwa icyo twakwita abasoda bagiye batandukanye bariko baracungera umutekano muri icyo gihugu, haba abaturutse muri Sadeke mu bihugu bigiye bitandukanye birimo nka Afrika y'Epfo, abaturutse muri Tanzania by'umwariko ndetse na Malawi. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira, aravuga ko hiyongeraho izo ngabo z'u Burundi, akiyongeraho izo muri MONUSCO, abacanshuro bagiye batandukanye n'abandi, ariko kandi bikaba bitariko birabuza yuko umutekano ukomeza kuzamba cane mu mujyi wa Goma, nyamara akaba ari umwe mu mijyi by'umwariko isa naho ikomakomeye cyane, dore yuko bivuga ko ari uza mu mijyi wa gatatu mu mwe mu mijyi, uyu mujyi wa Goma uza ku mwanya wa gatatu mu mijyi ikomakomeye cyane muri Kongo, ariko kandi akaba ari umwe mu mijyi ukomeza kugenda bibonekezamo ubusuma, ubugizi bwa nabi, kunyuruza abantu ndetse n'ibindi. Hari amakuru amaze imisi aravugwa. Amahuriro y'abamenyesha makuru muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwariko ndetse no hanze ariko amagana iyicwa rero ry'umumenyesha makuru ukuri ishami rya Radio Maria Igoma warashwe n'abitwaje ibigwanisho, bishyuwe amadolari ashika muri 5 y'abanyamerika, nkuko umukuru rero w'umujyi wa Goma yaje kugenda arabitangaza. Edmond Bahati Monja rero yarasiwe mu muhanda kuwa gatanu nijoro mu gace rero Kandosho muri Goma, ahita apfira aho ngaho. Igipolisi kiravuga ko abamwishe babanje kumwambura ibyo yarafise byose. Mu cyumweru kimwe kandi giheze mu mujyi wa Goma hishwe abantu barenga 10 barashwe n'amabandi yitwaje ibigwanisho, nkuko Radio Okapi isanzwe iravugiramo kwa guverinoma ya Kongo irabitangaza. Patrick Kalemba rero utuye Indosho mu mujyi wa Goma irabwiye abamenyesha makuru ko urugomo n'ubwicanyi ubu rero bitumye bikomeje kugenda biratuma by'umwariko abantu baba muri uyu mujyi by'umwariko bakomeza kugenda barapfa ku buryo bwinshi cyane, ndetse bamwe bakaba bakomeza kugenda barawusohokaho. Kuwa mbere igipolisi kirogoye umujyi wa Goma keretse abamenyesha makuru abagabo bashika muri 3 barimo rero umwe mu bagenzi bavuze ko ari mu mutwe rero by'umwariko wa Wazalendo bashinzwa kurasa Edmond Bahati nkuko biko ratangazwa. Mu mashusho amwe namwe ariko arumvikana avuga ko rero yazanywe muri icyo gikorwa n'uwo Muzalendo ari nawe warashe amasasu yishe Bahati, akavuga ko rero bamwishe kubera amakimbirane atigeze arasobanura. Umukuru rero w'uyu mujyi wa Goma, komiseri wa polisi Kamanda Faustin yarabwiye abamenyesha makuru ko abo bagabo bakekwa bazacibwa urubanza imbere ya rubanda. Kapenda Faustin by'umwariko asubirwamo radio televiziyo ya RDC agira ati ku madolari ashika kuri 5 bishe umuntu, ubukana bw'itegeko buzakurikizwa ndetse by'umwariko bazohanwa hifashishijwe itegeko. Komiseri Kapenda ashimira inzego z'umutekano zakoze akazi gakomeye cyane zigafata aba bariko barakekwa. Umuryango w'abamenyesha makuru kandi batagira umupaka Reporters Sanezi Frontine waramaganye iyicwa rya
Edmond Bahati uvuga ko rezwa ariko abategetsi bagomba gukora amatohoza mu buryo rero bufatika kandi bakagaragaza ababikoze by'umwariko mu bucamanza. Radio RFI isubiramo rero Padiri Muhigi by'umwariko ukuriye Radio RFI muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo avuga ko ikihutirwa ari ukugwanya urugomo kandi asaba abategetsi gufata inshingano zabo uko bikwiriye ndetse by'umwariko no guhangana n'ibikorwa by'iterabwoba. Societe civile ya Goma iravuga ko abanyagihugu bagera kuri 78 mu mujyi wa Goma bishwe hagati ya Mata ndetse na Nyakanga uyu mwaka wa 2024. RFI irasubiramwo kandi Duvini Ombeni Katabazi ukuriye Societe civile ya Goma aragira ati mu mujyi ubamwo rero abategetsi bose ba Etat du Siège ni umujyi ubungubu uri ku mutekano muke cyane utagira izina. Ninde utekanye mu mujyi wa Goma? Ni umutegetsi wa gisirikare n'umuntu ufite abamurinda gusa, abandi nta muntu umwe ubashije kuba yotekana. Etat du Siège ni ibintu bidasanzwe by'ubutegetsi bwa gisirikare byashyizweho rero by'umwariko mu mwaka wa 2021 na President Félix Antoine Tshisekedi Chilombo mu ntara Kivu ya ruguru ndetse na Ituri hagamijwe kurandura imitwe yitwaje ibigwanisho. Ibi bya Etat du Siège bibe bidasanzwe rero by'umwariko byakomeje kugenda biramaganwa n'abadepite bagiye batandukanye muri izo ntara bavuga ko hatakintu na kimwe byigeze birakora. Ni mu gihe byagendanye no kuba rero by'umwariko izo ntara zombi ubutegetsi bwose bwarakuwe mu maboko y'abasivile bugashyirwa mu maboko ya gisirikare. Patrick Kalemba utuye mu gace ka Ndosho aho umenyesha makuru Edmond yiciwe yarabwiye umumenyesha makuru wacu ko rero ubusahuzi n'ubwicanyi bikorwa n'abantu bitwaje birwanisho ubungubu bigeze ku rwego ruteye ubwoba. Yaragize ati birakabije, insore nyinshi cyane zirafise imbunda hirya no hino, buri munsi ni ukumva ngo nijoro bateye kwa kanaka barica kuba rero uyu mujyi kuba rero muri uyu mujyi no kubana n'urupfu rwigendera kuva mu ntangiro zo mu mwaka by'umwaka uyu mujyi wa Goma umugwa mukuru w'intara Kivu ya ruguru utuwe n'abanyagihugu barenga 1,000,000 usa n'uwagotswe n'inyeshamba z'umuhari wa M23 kubera imigwano by'umwariko mu nkengero za Goma. Uyu mujyi urimo rero abasivile benshi cyane bafise intwaro bo mu mitwe izwi nk'abazarendo irafasha ingabo za Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo guhangana n'umuhari wa M23. Ibikorwa by'urugomo n'ubwicanyi benshi by'umwariko byinshi birashinzwa insoresore zo muri iyo mihari yitwaza ibirwanisho by'umwariko kandi ikabibarizwa muri rubanda. Abanyagihugu barashyira igitutu ku butegetsi ngo bugire icyo bwo bikoraho mu gihe ibibazo bikomeje kugenda biraba byinshi. Hari bamwe kandi batajya umunwa bakavuga ko leta ya Kongo ari ikomeje kugenda irorora ndetse by'umwariko iranashyira by'umwariko ibi bikorwa mu ngiro mu gihe bakomeza kugenda barashimangira ndetse baranagaragaza neza yuko by'umwariko bokabaye barakora iyo bwabaga mu rwego kugira ngo bashe kuba borangiza ibibazo bigendanye n'umutekano muke. Bwana Tshisekedi rero by'umwariko arongoye igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo arakomeza kugenda aranengwa n'abategetsi bagiye batandukanye ndetse n'abanyagihugu aho bakomeza kugenda baramunenga yuko atari karashira mu ngiro canga se ngabashe kuba yokora ibyo yasezeranye n'abanyagihugu. Ubwo yongeraga kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu mpera z'umwaka uheze 2023 yaratangaje ko no yongera gutorwa azoshira ibishoboka byose by'umwariko mu bikorwa byo kugwanya by'umwariko umutekano muke ndetse akaba azagwanya imihari igiye itandukanye ariko birasa naho atabushoboza bufitiye. Ni mu gihe abakurikiranira hafi ibiriko birabera muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo batajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwariko umuhari wa M23 ukomeje kugenda uramusha imbaraga uramurusha by'umwariko uburyo nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Igisoda cya Israeli kirahejeje gutangaza by'umwariko n'ubutumwa cyoshyize ku rubuga rwa X yitwa Twitter ku mugoroba waheze baje kugenda baratangaza neza ko ibitero bikomeye cyane byo ku butaka byatanguye kwerekeza mu gihugu cya Libani mu rwego rwo gusenya ndetse no gushegesha uyu muhari wa Hezbollah usanzwe urakorera muri Libani. Ni nako kandi bongeye gutanga ubutumwa bukomeye cyane ku gisoda cya Iran gishobora kuzotanguza ibitero bishasha kuri Israeli mu nyuma y'iko nacyo cyo bagishaka kwihimura. Ni mu gihe muri Yemen ndetse no muri Syria naho ibitero bikomakomeye cyane by'indege zitagira abadereva zo muri Israeli zibikomeje kugenda birahatikiza. Abanyagihugu benshi muri ibyo bihugu barakomeza kugenda barahunga, abandi bakomeje kugenda barapfa nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa.
Minisiteri y'ubuzima by'umwihariko nk'uko bikomeza kugenda biragaragara, Minisiteri y'ubuzima muri Liban iravuga ko abanyagihugu benshi bakomeje kugenda barapfa ndetse bakaba bakomeje kugenda barashimangira ndetse baranerekana neza yuko ari ibibazo bikomakomeye cyane. Amakuru yihuta adafite ivumbi akomeza kugenda aradusumira, akaba ariko agaragaza ndetse anerekana neza yuko ari ubukana bukomeye cyane ndetse ari ikibazo gikomeye cyane gikomeje kugenda kirafata indi ntera. Bamwe mu bakurikiranira hafi ibiriko birabera muri ibyo bihugu cyangwa mu burasirazuba bwo hagati baravuga ko by'umwihariko ari ibibazo bikomakomeye cyane ndetse bakaba bakomeza kugenda barasaba iki gihugu cya Israel cyuko cyocisha amakeya kikareka gukomeza kugenda cyataka ibyo bihugu bindi. Amakuru kandi adafite ivumbi akomeza kugenda aradusumira nuko Israel by'umwihariko muri iryo tangazo bavuze ko ingabo z'icyo gihugu zigwanira mu kirere by'umwihariko zifashishije indege z'intambara zikomakomeye cyane, bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo babashe kuba bufatanya n'igisoda gikorera ku butaka kugira ngo babashe kuba by'umwihariko bo kwinjira by'umwihariko muri icyo gihugu cya Liban. Bagize bati uyu munsi Israel cyangwa igisoda IDF cya Israel cyafashe icyemezo cyo kwisangira neza by'umwihariko Israel cyo kwisangira neza Hezbollah mu birindiro byayo kugira ngo tubashe kuba twoyisenya. Bagize bati kandi tuzahagarika ibikorwa byacu byose, tuzahangana by'umwihariko n'umwanzi kugeza tumuciye intege ku buryo atazongera ku ikibazo ku mutekano wa Israel. Bwana Benjamin Netanyahu umushikiranganje wa mbere wa Israel ubwo yari i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nteko rusange kwigenekereza 27 uku kwezi guheze kw'icenda yaramenyesheje by'umwihariko nta kujya umunwa yuko igihugu cye kitazigera kirihanganira ibikorwa bigiye bitandukanye bikomeje kugenda biragaragara, ndetse akomeza kugenda agaragaza ko bazakomeza kugaba ibitero haba muri Gaza, mu ntara ya Gaza, muri Palestine ku muhari wa Hamas ndetse ibindi bitero bikomakomeye cyane bikaba bishobora kuzokomeza kugabwa muri Liban. Ariko amakuru yihuta aravuga ko ibihugu birimo nka Yemen ndetse na Syria nabyo bikomeje kugenda biragabwaho ibitero. Ni mu gihe amaze imisi aravuga ko igihugu cya Iran nacyo cyari kiri gutegura abasoda bakomakomeye cyane, abigo bigiye bitandukanye bitegekwa n'abisilamu byaba bityaye bigiye kwishyira hamwe, ariko kandi ibyo bihugu nabyo bikaba bishobora kuzogabwaho ibitero bikomakomeye cyane na Israel. Israel ivuga ko izatuza ari uko by'umwihariko bamwe mu banyagihugu bayo bahunze kubera ibitero bya Hezbollah by'umwihariko bazoba bagarutse mu bice byabo cyangwa se bari bahoze batuye. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu mubandanya kutwumviriza, dusubire mu masaha ari imbere.